umukristo uyu munsi ari mu rushengero by'ukuri ubona ari umukristo kandi yuzuye kandi anezerewe kandi ubona kundi Imana akorera n'Imana ugatangara, ariko yashika hanze yashika hirya ugasanga n'uwundi muntu ukayoberwa yuko ari wa wundi wari wabonye kare mu rushengero. Abakozi b'Imana ubona bigisha ukabona by'ukuri ijambo ribasohokamo kumva ni ijambo ry'ubushobozi, ariko bashika hanze baraba ivyamukayoberwa kavuga ati none uyu ni wa wundi yari kwavuga ibi, uyu ni wa wundi akorera Imana kwa kundi, ukayoberwa ico uvuga n'ico ureka. Ariko ugasanga umuntu agiye mu kigari c'abantu agasanga akubwira to yagira fata akavinyu gake ntaco, urumva fata kanangorane ntacuba nibisanzwe. Rero kubera wewe wumva uti none ndateba nanke mpawe n'umuntu anduta, mpawe n'umuntu ankoresha, haleluya, umuntu afise kubasha. Ariko ugasanga umwana w'umukobwa mu kazi umubosi we yamubwira ati umviriza utemeye ko turyamana. Akunze bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana nguhimbaza, nje imbere yawe Mwami Imana ngutazira, shima urukundo rwawe, imbabazi zawe ni neza yawe. Ndagutazira ndakuninahaza kuko uri Imana ibana n'abantu bayo kandi bakomeza ibaha imbaraga zo kunesha ibagerageza n'ibibagwanya byose, tugashika Mwami Imana ku rugezo kuguhimbara no gukora ibikorwa byiza binezereza umutima wawe. N'ubu ndasenze Mwami ngubandanye kutugirira neza nk'abana watoranije, nk'abana wakunze, utwambike kandi udusige Mwami Imana kugira ngo tubashe kubikoresho bizima bihimbara izina ryawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni jambo rivuga ngo twirinde by'ukuri kwanduza ubugingo bwacu. Haleluya, twirinde kwanduza ubugingo bwacu kuko tubwanduje bituma by'ukuri tutagendera mu murongo Imana ishaka kandi tudashobora gushika mu mugisha Imana yaduteguriye. Haleluya, nukuri kenshi abana b'Imana kuvyo tukora n'ivyo tugenderamwo biradutuma tudashika mu mugisha wacu. Haleluya, ariko tugira umwete, tugira ishaka kugira ngo by'ukuri dukore ivy'Imana ishaka. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa gatanu dushikane ku murongo w'icenda. Ravuga ngo nuko umwami ategeka ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye mu vyo umwami afungura no ku kinyobwa c'umuvinyu anywako, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo niyahera babone gukorera umwami. Nuko muri bo mu muryango wa Yuda hari Daniyeli, Ananiya, Meshayeli na Azariya. Nuko uwo mukuru w'inkone abita ayandi mazina. Daniyeli amwita Beluteshaza, Hananiya amwita Shaduraka, Meshayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abdinego. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutazokwiyandurisha ibyo kurya vy'umwami canke ibinyobwa anywa. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Daniyeli akundwa n'umukuru w'inkone amugirira impuhwe. Amen. Aba bahungu bari baranyazwe n'umwami Nebukadineza, abakura mu gihugu cyabo kuko yavuze ngo ndashaka mu ndonderere abahungu b'ubwenge, abahungu b'igikundiro, abahungu basa neza, abahungu bahagaze neza, atabo oye mubanzanire, ati tubigisha ikirimi cy'abakarudaya, ati kugira ngo baze bankorere. Haleluya, ngo batoranyemwe abahungu 4 bo mu muryango wa Yuda. Haleluya, umva bari abana bo mu nda y'ingoma, mu nda y'ibwami. Haleluya, ngo barabatoranya abo bahungu, mwumvise amazina yabo. Ngo umwami ngo aca abwira umukuru w'inkone atumviriza rero, ati abasore ndagomba ko mubagaburira, ndagomba ko
banywa ku vyo kurya ku muvinyunywa, bafungura ku bifungurwa mfungura, ati kugira ngo bakomere base neza. Burya umuntu arya neza abantu b'Imana amera neza. Haleluya. Umuntu aryama ahantu heza, umuntu amerewe neza, agira amagara meza ubundi. Hanyuma ikindi gikurikira ngo baca babahindurira amazina. Nakunze aba bahungu ntibasa n'abakristo b'uyu munsi. Umukristo w'uyu munsi ari mu rushengero by'ukuri ubona ari umukristo kandi yuzuye kandi anezerewe kandi ubona kundi Imana akorera n'Imana ugatangara. Ariko yashika hanze, yashika hirya ugasanga n'uwundi muntu ukamuyoberwa. Ukayoberwa yuko ari wa wundi wari wabonye kare mu rushengero. Abakozi b'Imana ubona bigisha, ukabona by'ukuri ijambo ribasohokamo kumva ni ijambo ry'ubushobozi, ariko bashika hanze baraba ivyamu ukayoberwa. Kavuga ati none uyu ni wa wundi yari kwavuga ibi, uyu ni wa wundi akora Imana kwa kundi. Ukayoberwa ico uvuga n'ico ureka. Ariko aba bahungu naho babahinduriye amazina, haleluya, ntibahinduye umutima wawe. Naho bahinduriwe amazina, ntibahinduriwe umutima, ntibahinduriwe intumbero yabo, bagumye ari abahungu bubaha Imana. Haleluya. Hanyuma baravuga ati zinjya bariko baratugaburira ninjya ziterekere wigirwamana, ninjya batuye kwa majambo. Ati none ntidushobora kubirya. Haleluya. Ntidushobora kubirya ngo bagire ngo bigira imigambi. Haleluya. Ngo maze Daniel ngo agira imigabo mu mutima ngo yo kutiyendurisha ngo ivyo kurya bw'ibwami ngo canke ibinyobwanywa ngo nico catumye. Haleluya. Ninginga umukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Urumva? Bigira inama baravuga ati umviriza, tuje mu gihugu basenga ibigirwamana, tuje mu gihugu batizera Imana rurema. Haleluya. Tuje mu gihugu injya bajya baterekera bakora ibintu bitabaho. Ati ibi vyose nta na kimwe tuzokora. Haleluya. Ati nta na kimwe tuzokora, tuzoguma twizeye Imana ya Isirayeli, tuzoguma twizeye Imana yacu, dukorera Imana yacu mu bwizigirwa, nta kintu na kimwe kizotuma kwishushanya nabo. Haleluya. Haleluya. Baragira imigambi kandi murumva by'ukuri ntivyari byoroshe, ariko kubera determination bari bafise ngo baca barabwira uwo umwami yategetse kubagaburira ngo aca arabagira ati turakwinginze twebwe by'ukuri izinjya n'ibi binyobwa ntabyo tumenyereye. Haleluya. Ati turagusavye, turakwinginze utubabarire, uduhe insoromano, uduhe ibintu bisanzwe. Haleluya. Haleluya. Murumva kubera intumbero, kubera umutima, kubera ishyaka, Imana igira iki? Ibambika igikundiro. Haleluya. Ibambika igikundiro, n'umukuru w'inkone arabumva. Haleluya. Arabumva. Rero nta kuntu na kumwe Imana izoshobora kugukorera ibyiza nawe udafise intumbero nziza. Haleluya. Umuntu afise umutima utunganiye Imana, afise iyerekwa rizima muri we, nta kuntu na kumwe Imana idashaka kumushigikira. Haleluya. Kenshi ibintu bitunanira kubera iki? Kubera usanga dufise yani agenda, ibintu bisana n'ibintu vyiza, umuntu abivuga, umuntu apresenta amaproje agomba gukora, imigambi yiha akayivuga ukumva ni myiza, mugabo umutima uherekeje ibyo ugasanga siwo. Haleluya. Arikaba umugambi bari bafise wari ukugira ngo Imana yabigume yubaho, ntibishushanye, nibase n'ikibanza barimwo. Haleluya. Baguma ari babandi. Imana nayo igira iki? Imana irabashigikira. Rero Imana ntizoshobora kugushigikira ufise imitima ibiri. Haleluya. Inyuma tubona ivyo uvuga, tubona ari vyiza, ariko ibiri mu mutima atari ivyo uvuga. Haleluya. Ariko ababo imigambi bari bihaye yari imigambi yubahisha Imana. Haleluya. Yari imigambi myiza yubahisha Imana. Haleluya. Ngo maze Daniel ngo agira imigabo mu mutima wiwe wo kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami canke ibinyobwa anywa. Kimwe ndababwira, nukuri hariho n'abantu usanga by'ukuri bashika ahantu
bikabananira kwihangana, bikabananira. Ugasanga umuntu agiye mu kigari cy'abantu, agasanga akubwira to yagira fata akavinyu gake ntaco, urumva, fata kanangorane ntacuba nibisanzwe. Rero kubera wewe wumva uti none ndateba nanke mpawe n'umuntu anduta, mpawe n'umuntu ankoresha, haleluya, umuntu afise kububasha. Ariko nagira ndakubwire ngo ugufise kububasha n'umwe, haleluya, ugufise kububasha ni Imana Data rugira byose. Ugasanga umwana w'umukobwa mu kazi, umubosi we yamubwira ati umviriza utemeye ko turyamana, akazi urakabura kubera ubwoba, ukavuga uti ndagaheba, ukemera gukora icyaha kubera utinya ubuzima, utinya gutakaza. Ariko wihanganye ukavuga uti sinshobora kwihumanya, sinshobora gutugisha izina ry'Imana, haleluya, sinshobora, ukanka. Ashobora no kukwirukana, ariko Imana ikakugura urundi muryango mwiza gusumba n'uwo wari urimo. Kubera iki? Kubera wabaye umwizigirwa, haleluya. Kubera wabaye iki? Wabaye umwizigirwa, ugahagararira ico wakiriye, ugahagararira uwo wizeye. Amen, haleluya. Hariho utuntu narabona bakina ngaha kuri YouTube, ugasanga nk'umuntu ariko ararokirita abakozi, hanyuma akaca agenda ahantu hafi y'umuryango w'iyo sosiyete yiwe, akigira umukene ariko arasegerereza, hanyuma akaca ashira amahera iruhande yiwe menshi, yigize impumyi. Hanyuma umukozi wa mbere akaza, wa muntu akamubwira ati mfasha, hanyuma akaca yeraguza hirya no hino, akaca afata agatoragura ya mahera agashira mu gasakoshi kiwe. Uwundi nawe akaca yugurura akajisha, akamuraba buhoro buhoro, akaraba uwo ari we, akabandanya, urumva. Hanyuma uwa kabiri akaza, agasubira agasanzaza amahera hasi. Uwa kabiri akaza akamubwira ati ndagusavye mfasha, akaca afata ya mahera yasanzaye hirya no hino, kuko yabona ko atamubona, akegeranya agashira mu mufuko, nagakomeza kinjira. Uwa gatatu uko nyene. Ariko uwa kane akaza, akaca amubwira ngo mfasha, akaca yegeranya ya mahera yose, akayegeranya akacashira mu gakoko ariko arasabiramo, urumva, akayegeranya agashira muri ka gakoko, hama nawe akaca amuhereza icyo afise, agakomeza kinjira. Wa mubosi akacaza, bakaca babona ni wa wundi ari hehe, ari kwibarabara ariko arasaba, akaca avuga ati nta n'ikindi kibazo nkeneye gukoresha, ikibazo caheze, atumwizigirwa nabonye ari uyu. Rero natwe bantu b'Imana, ubwizigirwa bwacu ntibugaragara. Urumva, Imana naho twokwisha gute, turashobora kwihisha abantu, ariko ijisho ry'Imana ntidushobora kugihisha. Imana iramenya umugambi ufise mu mutima wawe, haleluya, haleluya. Imana, kuko abari ndani ntibari kumenya uwivyo uwo ari we, ariko kubera uyu mubosi yababona we, naho bari bazi ngo ni impumyi ariko arabara. Natwe uyu munsi hari aho twinyegeza abo twegeranye, ariko ijisho ry'Imana ntidushobora kuginyegeza. Rero aba bahungu, Imana ibona umutima uri muri bo, babona ishaka bafise. Imana inezerwa n'umutima wabo, haleluya. Imana inezerwa n'umutima wabo, aravuga ati aba bantu ntegerezwa kubambika igikundiro canje, bagira ubwiza, haleluya, abandi badafise. Umve nkubwire muntu w'Imana, muri ivyo bikufise, Imana ishobora kuguhindura ukaba umuntu adasanzwe, n'abakubona bakabona uri gitangaza, ukaruta n'abafise ibitayega. Kubera iki? Kubera umutima w'ubwizigirwa ufise, haleluya, haleluya, kubera umutima w'ubwizigirwa ufise. Rero ba Daniyeli, umukuru w'inkone, abagirira neza. Kubera iki? Kubera igikundiro c'Imana cyari kuri bo, kuko umutima w'Imana barawunegereje kubw'ingingo bafashe. Nawe rero ufata ingingo nziza, Imana yawe ntizoguhemukira, Imana yawe izokugirira neza.
n'ubu nukuri muri uyu mwaka ndasubiye kukubwira ngo gira imigambi. Haleluya. Fata imigambi, wigira imigambi. Urumva bituma abantu ko abantu kenshi haraho dusenga ugasenga ata objectif ufise. Urumva uraja gusenga kubera ni itegeko. Urumva baratubwiye ko tuja turasenga iwacu dusenga, abajene barasenga kuwa kabiri, hariho amaserire kuwa mbere, hariho abajene basenga kuwa kabiri, abamama ni kuwa gatatu, kuwa kane ni louange. Urumva ukumva ngo n'amategeko bashizeho, ariko ndakwinginga, haleluya, ndakwinginga uhagurutse uhagurukana intumbero. Uyu munsi ndagomba gusengera iki? Uyu munsi nifuza iki? Haleluya. Wifuza ukora iki mu bwami? Wifuza kugera ku ruhe rugezo? Haleluya. Ugira inyota yo gushika ahantu, ntugume hahandi. Kuko ari abakristo n'ukuri banezerwa no kumva gusa baraho baricaye, nta kugira ishaka, nta kugira umugambi kuvuga ngo nanjye ndashaka kugira ico mara mu bwami bw'Imana. Haleluya. Aba bafashe ingingo kugira ngo bamenyekanishe Imana yabo mu bapagani. Haleluya. Haleluya. Amenyekanisha Imana yabo mu bapagani, kandi Imana yabo vy'ukuri impera n'imperuka Imana yabo yashizwe hejuru. Haleluya. Kubera inyifato yabo. Haleluya. Nawe inyifato yawe yoshobora guhindura naho ukorera. Haleluya. Inyifato yawe yoshobora guhindura aho ubaye. Inyifato yawe yoshobora guhindura abagukikuje, bakavuga ati no, Imana Imana yanaka niyo Mana dukwiye gusenga. Ndayifuza kuyizera kuko yamukoreye ibikomeye, yaramuhinduye, yamugize uwundi muntu. Haleluya. Rero ntituba abantu baraho bibikuri biraho ataco bimaze, bitagira intumbero, batagira iyo baja niyo bava, ariko tugira iyo tugomba kuja naho tugomba gushika. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushima kandi ndakuninahaza. Ijambo ryawe nta na rimwe ryoza ngo rizire ubusa, riba rije gukora ico ugomba ko rikora mu mitima y'abantu. Ndasenze ngo iri jambo rigire abo rifashije kugira ngo bagire intumbero y'ukwitandukanya n'ibintu byose byabanduza n'ibyabasubiza inyuma, ariko Mwami Imana bifuze kuramiriza, bifuze kuba mu buzima bwiza kandi butsinda uzoba ukoze nyaguhoraho. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.